Nongenda bahamiriwe namaramutse ku bakunzi ba BDI Info na cyane wowe wese umaze gukora subscribe kuri runo rubuga eka nawe utarakora subscribe reka dugusabe kugira gukora subscribe kugira ngo uzokwa muronka notification nyinshi cyangwa ama video menshi ava kuri no channel. Murakoze cyane. Kenshi iyo tugiye ku buzima bw'igihugu cyangwa ubuzima bw'abanyagihugu kuko nivyo bintu by'iwanje nivyo dukunda kuyaga ko dukunda kuyaga ku buzima bw'abanyagihugu bari mu Burundi n'abari mu mahanga. Ariko jewe hari ikibazo ntazopfa mpevye kuvuga nzokwama ndagishikiriza kandi nogenda basaba muzokwame mumfasha zino nkuru tuze twame tuzihabana bariya kugira ngo turabe ko zoshika imbere zigire ico zifashize mu buzima bw'abarundi bariko bagira ibuze bagiye bafatwa nabi mu gihugu cya Tanzania. Ndakunda kubivuga ino video canke zino video zo ku buzima bw'abarundi bari muri Tanzania canke baharenga sinzoreka kuzivuga numvise yuko ururimi rw'uwanje canke ijwi ry'iwanje ryumvikanye gushika muri guverinoma mu Burundi. Hariho abategetsi bamwe iyo hageze ku buzima bw'abanyagihugu baca bigira basinda bibazwa bivana n'ukuntu nta nyungu bibafitiye. Hari abategetsi bamwe babayeho bajya abanyagihugu iyo bumvise yuko hariho abategetsi bamwe cyangwa basika bamwe cyangwa inzego zimwe ziko zijya abanyagihugu kuri bo ni ibintu bisanzwe. Muriko muntahura muri Tanzania ndagisubiyemo nongenda kigaruke ko hariho ni video mperuka gukora mu Giswahili aba Tanzania bo bonyene ni bari kubagira proof batubera ibyabo navuga ati ivyo bintu twabonye nabo nyene birabatera isoni. Umurunda agafatirwa hano Sumbawanga ikibazo cyose cy'abarundi bariko bafatirwa mu gihugu ca Tanzania bariko birenganira bagenda gusatira ubuzima gihagaze muri location bita Sumbawanga. Sinzi ko ari province sinzi ko ari district. Niyo hantu ibintu byose bihaye birafira aho umurundi ashobora gukugwa mu modoka afise passport gonze afise card ya canjo urumva bakamusohora bamukuye mu bandi bantu bari mu mamodoka abarundi bose bashika nka 200 bakaca barega ngo mutarisha ibihumbi 50 by'amashiringi ntimuva nga wanse kuyariha. Umviriza amanyanga harabera aho hantu wanse kuyariha ayo mafaranga ibihumbi 50 cyangwa 30 cyangwa 20 bivana babaciye nukuvuga bo baca bagufata bakaca bagufunga wakozwe n'amakofe menshi bakubabarize igufa bakusinzikaje bacha bagufata bagaca guta mu mpimba babaguha ya visa yo kurengaho y'imisi 3 kugira urenge muri Tanzania ko yabari ya transit mwamaze kugufunga wowe ubuzima bw'iwawe bacha gukubitamwe nk'imisi 3 canke 4 bakaca bagenda kukuburanya muri court mu bacamanza mu tabera bivana ukuntu byumva bacha bagenda kukuburanya myumvirize neza bagiye kukuburanya cyambere na mbere ubuha uraburana visa yawe yaraheze passport yawe yaraheze ico bakwagiza yuko bagufasha warafsafira ufise ibitamburisho bidakwiza amategeko urumva ubuzanje bafise. Umurundi rero agafungirwa hiya kazovundira hiyo nubanze rero ugaca rutabwa mu kabati mwikoma hariya ku buryo uzomara hiyi imyaka n'iyindi nta muntu umwe azoba harakuburanira. Urazi ko abarundi rero hari ingeso dufise yo kudafashanya ugasanga umwe baramufashe mwe mucemwiro abarundi bameze nk'uguyiha inyoni bituguyiha mu mbabariye kuba mpaye ndavuga amajambo. Hari abarundi bamwe bameze nk'inyoni bituguyiha nubwo utamwa kabuye gato zose nubwo imwe bipfuye caziruka zikamusiga. Ivyo bibazo rero abarundi bariko baragira muri iyo nzira nukuri turiko turatabaza abategetsi biwacu bahagurukira ikibazo c'Uburundi n'Uburundi na Tanzania na cyane ku mutekano w'abarundi. Nta n'umunsi numwe ndayumva no muri parliament cyangwa muri guverinema bavuze ati tuje ku kibazo c'umutekano w'abarundi muri Tanzania. Tuzi ngo turi muri East Africa ariko East Africa na cyane mu gihugu ca Tanzania na Congo na eka mpagara kuri Tanzania Congo ngomeda ikuremo nta mutekano tuhafitiye tuguma twibaza ngo ni babandi ngo nibajirane mwema ngo nabagenzi beza cyangwa nabanyi beza. Nta bubanyi bwiza dufitaniye na Tanzania urumva ahubwo byaranapfuma no kugwanda muri biriya bihe umutekano tarononekara nta murundi bapfa kunyanyasa cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko Tanzania ibintu ni vyakera nimbura umutegetsi wawe urankurikirana menya yuko bino bintu ari vyakera bimaze imyaka 10 bimeze ukunyene guhera mu bihumbi 2015 abantu mu Burundi bariko basafira bagenda mu bihugu nka vya Zambia South Africa barafatwa nabi aho hantu bita Sumbawanga nuno musi
Ivideo nayo nashizeho muri ayo mezi angaha heze yari yagishifashije, ariko uno munsi nongenda yigarutse ko kubera mbona yuko umenga byasubiye bya bintu. Ibyo bintu nongo ni bande babikora? Bikorwa n'abapolisi, bikorwa n'abakora mu biro by'iperereza bya Tanzania, bikorwa na immigration ya Tanzania. None ubwo bwenzi cyangwa ubwo bubanyi dufitaniye n'umubano nyabaki dufitaniye ari ukugenzanya. Twege mu Burundi nta munyamahanga bigera birukako. Ivyo bintu navyo ndigera numva mu Burundi ngo ariko bikura ko munyamahanga. None Tanzania nikihe kibazo twoba dufitaniye ku buryo umurundi bamubonamwo diu, bamubonamwo urudandazwa? Nico kintu mayenda baza. Mutegesi wewe urankurikirana canke wewe nyakuba urankurikirana wawe umumama canke umupapa canke umusore canke inkumi, iyi video ndagusabe uyirungike, tuyirungike turabe yuko hari ico byofasha, kuko burya umutekano w'abanyagihugu ujezwe abo baba baturongoye. Narigeze kuba ndabivuga ati bobo ko yabifatira isafari ziba ziri clean, ziba ari za professionnel, ntibigera bagira ikibazo, ariko twege bato tuko twabivuga ntavyo bumva. Haze hagira umutegesi umwe wo mu Burundi yigira nka kwa kundi kwa Magufuri, yambara impuzu zisanzwe zibaye afata urugendo arenge muri irya nzira, niyo batamusohora azokoreshe passport isanzwe, niyo batamusohora mu modoka ngo amujyagagura avuze nabi n'amakofi ngo ayage, muzondahire muzendahire. Abarundi turiko dufatwa nabi mu gihugu ca Tanzania. Jewe umaze kuharenga incuri izi zitandatu, ibihe byose naharenze nasanze dufatwa nabi, nta cigeze zihinduka, ibintu byakumye ari bya bindi nyene. None turiko tuva tujahe? Kubera rero babona yuko badukengera tugakengereka, hakabura n'umuntu atuvugira, niyo mpamvu batunyako. Sinzi impamvu, sinzi mbirashuka ugasanga hari abategesi bamwe baba bafisemo uruhara, navyo nyene twakwiye kubimenya, kuko nimba ata mutegesi wo mu Burundi afisemo uruhara, bino bintu abategesi wo mu Burundi n'abategesi wo muri Tanzania barakwiye kubihagurukira, tukamenya impamvu neza na neza. Bajya abantu sabasuma, kuko nta musuma twara umuntu afata umuntu mpaka bakagira no kumuburanisha muri koti nayo gashurubanza. Twege twarabaye ivyambo no kuri kw'Imana, dupfuye tubure byose, tubure n'abantu batuvugira. Ni BDI info, nta muntu je nzopfa ntuse, nta mutegesi nzopfa ntuse, ariko information y'ubuzima. Burya umunyagihugu wawe akengeretse nawe baragukengera. Nta mpamvu yotuma bakengera umunyagihugu w'umurundi muri Tanzania ngo bareke gukengera umukuru w'igihugu. Ivyo ni bintu muzobaho muzi. Burya umukuru w'igihugu yubashwe mu makungu, n'umunyagihugu wiwe arubahwa. Bagire rero baraba ukuntu bo kwiyambika ico cubahiro. Turiko dufa akace wa muntu, turiko dufata nk'inswa tutaboroga, ari hiyo nyene mu myobo, tugafatwa tugafungwa, bamwe bakishwa abandi bagafira mu mahobohero kubera gufatwa nabi, ntihagire n'umuntu numwe avuga. Namwe hazogera igihe namwe bibashikira ivyo bintu, usange namwe byatanguye kubashikira. None ga yemwe, nimba twoba duha turafatwa nabi muri Tanzania, ibihugu by'iwacu murabona ko ari ibihugu biri mu kajagari. Amba nshatse kuvuga ibihugu nk'ibyahe ni Tanzania, ni Kongo, n'u Rwanda, n'u Buganda. Ivyo bihugu byose biri mu kajagari, cyane cyane East Africa, dukuyemo Kenya n'ibindi bihugu nka bikeyi, na Somalia ukajagari yarakavuyemo. None umunyagihugu ko ariwo nkingi y'iterambere, akaba inkingi y'amahoro n'umutekano mu gihugu, mu gihe ibice 70 canke 80 by'abanyagihugu bizorira ntihagire umuntu numwe mu bategesi ngo agiyumva amarira yabo, umunsi ico gihugu kizotegwa, ivyo bice 30 canke 25 bizoba bisigaye bizoshobora kugwanira igihugu, bazi yuko n'ubundi nubwo bakibayemo nta mahoro bagifitiyemo. Ntibashobora kurira ngo amarira yiwabo yumvirizwe, ntibashobora kuvuga ngo bumvirizwe. Turarira tukaboroga, ariko nta muntu numwe, nta n'umutegesi numwe
ijya video ya mbere igenda ishirako yabaye viral imaze kurabwa n'abantu 40,000 bivanye n'ukuntu byatubiranye yuko hariho n'abatanzania bamwe babanyakigoma babaha bafatwa nabi Tanzania bariko basafiranye n'abarundi murumva ko kamenyo no kuri kw'Imana erega twego Burundi bw'iwacu ahantu bwari bugeze aho tubugwanira mu bice byose guhera cyane kuri buryo buzima bw'abanyagihugu ni igihugu gihagaze nibyo nankunda no kuvuga igihugu gitewe abo bagabo b'ibitambi b'ibida binini nibazopfa bakigwaniye baca biruka nivyo byasinzikaze Kongo bazi kwikatira umuziki no gusobeka murabona iyo bagejeje bapfa kumva nka M23 ngira iri nk'imakamba bari Bujumbura barara bakinjuye ntibabimenyeye nibazi kwiruka ahubwo abo batama bato bafatwa nabi nabo bajene bato bama 6 pack beme bagatibika umukanda ariko bakagumara abarundi nibigere bavuga nabo Burundi nibo bashobora no kugwanira igihugu none mu gihe turiko turira ntagiye n'umuntu numwe atumviriza bizoca bigenda gute nukuri ndasavye sindi umuvugizi w'abarundi ariko iyo Tanzania amaze kuyiboneramo byinshi ndazi yuko ari abarundi benshi bariko bankurikirana byashugwa sanga warahuye nivyo vyago nukuri ndagusaba ushiremo commentaire umaze gushiramo commentaire ino video yirungike bibaye ngo mbishe mu groupe yiwawe ya WhatsApp bimenyekane bishike kure kuko nitwo kwa madufatwa nabi muri ubwo buryo hazogera igihe banadusatira no kumupaka dusange baturi none bamaze kubona yuko abarundi bose turi imbwa badufata uko bishakiye ikizobuza yuko batwinjira no mu mazu n'igiki abatanzania ngahe Bujumbura babayeho neza twege turafise umubano mwiza n'abindi bihugu yaba Kongo yaba Rwanda yaba Tanzania yaba Bagande baba Bakenya mu Burundi barahabaye free n'abasomalia n'aba South Sudan abasudanese barahabaye neza none kubera iki twebwe twakunze abanyamahanga gusumya uko dukunda abende gihugu biwacu tudakundanye twese ngo tuze tumenye yuko mu gihe umunyagihugu umwe afashwe nabi cyangwa gahohoterwa abari hohoterwa ku gihugu cyose igihugu cyose hagiye bagihohotewe ivyo bintu tutabimenye ngo dukundane tutangure gusengera ku mugozi umwe kugira ku mugozi umwe nukuri kw'Imana igihugu cy'iwacu ntaho kizokwigera gishika nta tuzokwigera tuza kubera wowe uzorira yiwawe wundi arire yiwiwe nta uzohoza uwundi abantu benshi muri no mizi bacavuga ngo ndabahaye video ndende ariko video y'akamaro nishobora kukurambira ntitegezwa kukurambira umurundi atangura kuguhohoterwa i Tanzania hari isafirira guhera haji Imanyovu hazika nk'ibihumbi 50 by'amashiringi kandi byari ibintu byari bya free byo kubuntu kandi ayo mafaranga rero kanasinda ariho n'abantu bava mu bihugu ibi abanyarwanda n'abarundi niho bari hayo mafaranga abandi bose urazi ko abakongomani bifitiye amanyama abakongomani hayo bari n'amanyama arakubari ati jewe sindagwanikiye ngorongoro utansohore yirese sindaguha je narabemeye hariho n'ubihigize gushwana hajye nyene mu Burundi kuri pafe ku mupaka wo mu Burundi umukongomani yaramunukirageze ibintu 10,000 ntabyo ndaguha zingwiza untuhembwa urumva rero umuntu atangura gufatirwa nabi hajyanye ni Manyovu yazawuvinza nibisanzwe ariko sumba wanga Manyovu ubutegetsi bw'iwacu abategetsi b'iwacu bamaye barabe ega ibihugu byose hariho gufatwa nabi ariko bakakure kukagenda ariko ibintu bidasaba amafaranga ari ibintu byo muri magendo igiturire gitebe kifungisha umuntu afungwa murenze no mu bucamanza babyita gute bamuce n'amande yo gufungwa bamucire n'igihe ngo uzofungwa amezi 3 kandi ariwo bamutaye muri ivyo bibazo nukuri banyakubahwa bari ko badukurikirana ndeka ngomeshemo na nyakubahwa president mukuru wacu w'igihugu cy'u Burundi baravuga yuko
umubano uri hagati y'u Burundi na Tanzania umeze neza nukuri umubano uri hagati ya Tanzania ku Barundi ngira umeze neza kuri aba bategesi kuri twebwe abarundi bato nta namba nta nakavunguka abatanzania baratwanka ijo batwankira ntaco tuzi sinzi yuko bakeneye yuko badakeneye babona yuko umenga tuzoba tugiye gukora investigation y'ibya Kigoma bijya bintu turabizi tuvyibiseko ariko sivyo tuba duhagazeko twebwe ico dukeneye freedom dukeneye ukwishira kwizana niko babivuga ubwigenge kuburyo umuntu hararengana kubahana mu buzima twega abarundi turubaha ariko nitwubahwa ico kintu nico mpanda gwanira rutegezwa kubahwa kandi kugira twubahwe byose bihagaze kubarongozi biwacu ntidushobora kubahwa bobo batubaha cyangwa batumviriza ngo amarira yacu cyangwa ngo batangure gukora amatohoza kuri buri kintu cyari cyo cyose kiba kibaye ku Murundi mumbabariye cyane bashugasanga navuze amajambo menshi ariko ubutumwa mwabwumvise muhaguruke mugwanira umunyagihugu w'umurundi ari ngaho muri Tanzania jewe nubwo bavuga yuko bavuza abanyagihugu baba Tanzania canke b'abarundi muri Tanzania batagira ibyangombwa nukuri je ibyo bintu ntabyo nshigikira kwanzi yuko hari abarundi bahora bafungwa bazize ngo ndikuba batarishigiturire kandi bafite ibyangombwa bikwiye bagafungwa bakarinde ya minsi 3 y'ama passport yabo kwahera canke iminsi 5 canke 7 bakaca batwara mu butabera bakaca bagiriza yuko babafatanye ibyangombwa bagufashe nk'itarike nka 3 bakaca bandika yuko bagufashe itarike 15 wari ukubiseho nk'indwi n'iminsi urumva canke 2 baca bavuga ati twamufashe itarike 15 passport yiwe ntiyari igonze aho nubwo uzosamba nta mu avoka wawe uzobufise uzobuha uraburana na leta uri umunyagihugu mutoyi uzoyisinda murakoze cyane sinovuga byinshi ngo ndabarambire ariko ubutumwa nizere yuko mwabwumvise nukuri shiramo commentaire nimba umaze gufatirwa muri Tanzania muri ico gihugu muri ubwo buryo jewe narabibonye ndamaze gufatwa inshuro 6 nkuko nabivuze kandi ndamaze gusiga abarundi biwacu bafunzwe kandi ataco bazira abandi barakubitwa barakubakugwa ataco bazira bazize ngo nuko batarishigiturira nimba maze gushikira shiramo commentaire ntibagira ko na partage ino video kugira ngo shikira abantu benshi ndagushimiye cyane wowe wadukurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera ndabishimye cyane nongere ndagusabe ni muri mushasha ukora subscribe nkuko nabivuze murakoze abari kurondera mu mihingo itandukanye mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye kuri inose aba muri Aziya muri Amerika muri Europe no muri Afrika hose aho muherereye hose ndabakunda cyane Imana ibanda yibazigama ibaha ibyo mukeneye byose murakoze cyane mubahwe God bless you.